Yes, wakunzi ba Emperor TV +257 nimi kuri microphone. It is another day, another blessing. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze bon sana. Nya TV yanyu itangesha na kuba ama news ameze neza, kuba ama news ari update. Imbere yo gutangura ikiganiro cyacu, please turabasabye mugire subscribe, mugire like na share ku ma page yacu yose, Instagram, yaba Facebook, yaba Instagram, yaba Twitter, hose turi Emperor TV +257. Uno munsi turafisa amakuru tuza kuvugana about double album. Tuza kuvugana about Desirotus hamwe na Legendary. Izo ni album zibiri Fizzo yasohoye ku munsi wejo. Tuza kuvugana about ibintu byinshi. Mbwa twe muri Emperor TV tuza kuvugana about point zibiri gusa. Tuza kuvuga about collaboration yagize na Linah. Tuza kuvuga about collaboration Fizzo yagize na Magic Soldier aka Kingorongoro. Izo ni news tufise kuri dufise ama interview twakoranye nabo bantu, yaba Linah, yaba Magic Soldier aka Kingorongoro. Abantu baza kwibaza kubera iki twatoye Linah na Magic Soldier. Linah numukobwa umwe gusa mu bakobwa benshi cyane baririmba ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Fizzo yahisemo ko yoja muri album yiwe. Kubera iki Linah gusa? Twarashoboye kurondera Linah, turamubaza Linah Blanche bimeze gute? Why Fizzo yatoye wewe mu bantu benshi, mu bakobwa benshi bagira umuziki ngaha i Bujumbura? Yes, ikatumvisha amajwi ya Linah Blanche. Mimi nilikuja nimemfahamu Fizzo tangu mwaka 2010 na katika mipangilio ambayo tulikuwa tumezungumza, alishanikubalia kama tafanya naye kazi, na tangu zama hizo mpaka anakuja nafungua studio yake ndipo aliponiita akaniambia kwamba nina wimbo, ule wimbo ambao nilikuwa nimekuambia tayari upo tayari. Je, una uwezo wa kuja kuusikiliza? Kwa sababu nataka nitoe album yangu, unaweza ukaje ukausikiliza tukafanya na wewe kazi. Sikuweza kujua kwamba ni mimi mwanamke peke yangu ambaye amechagua. Ilikuwa sio mashindano. Ilikuwa tu ni kwamba labda na yeye mwenyewe vigezo vyake na maandalizi ya album yake. Yes, nizere ko mwamuvise Linah Blanche yatubwiye byinshi. Reka tubumvise amajwi ya Magic Soldier aka Kingorongoro. Imbere ko tubumvise amajwi ya Magic Soldier, indirimbo Magic Soldier yakoranye na Big Fizzo, album igisohoka humvikana amajwi ya Big Fizzo gusa. Tujumvikanye neza. Album igisohoka humvikanye amajwi ya Big Fizzo gusa. Nico cyatumye tuja kumurondera Magic kugira tumubaze ingene vyagenze kugira humvikane amajwi ya Big Fizzo gusa kandi ari collabo iri ya bose ari babiri. Reka tubumvishe amajwi ya Magic Soldier yavugaye na Emperor TV +257, then cyo tugaruka kuri microphone turafise just tuza kubabwira about ino interview. Yes, murakoze cyane kwanza kuma kakanya kugira ngo mvugiye kuvyerekeye izi album zibiri za Big Fizzo. Je mvuga kuri album zibiri kuko zose ndimwo, zose harimo ijwi ryanje, tuvuze Desirotus ndimwo hamwe na Legendary nayo nyene ndimwo, hariyo na hamwe na ndagukumbuye. Sasa ku kibazo mwambajije kuvyerekeye ndagukumbuye kubona ubwa mbere atajwi yumvikana, ni kibazo cyari cyahabaye tu mu binga bw'ivyuma, ijwi ryanje n'iryumvikana, ariko mu nyuma byagiye bihinduka. Ubu urashobora kunkurikirana neza ndagukumbuye ukumva Big Fizzo ukanyumva na jewe. So ni kibazo gusa cyahabaye, ariko mu nyuma baragikosoye kirahera. Hama ikindi naco mu bisanzwe niyumva neza, numva mbere n'umunezero udasanzwe kubona umu legend, umusaza nka Big Fizzo ashira muri album zi. Urumva ni ikintu kitoroshe cyane, ni ikintu twovuga yuko ari amateka kuri jewe, kuko ni benshi bashaka icyo kibanza bakakibura, ariko Fizzo yarangomwe aravuga ati ni wewe dushaka. Nuko aravugana na management yanje barumvikana, hamaje ndaja kuririmba bisanzwe nkuko nama ndabikora misi yose, nkuko ari akazi kanje. Nuko rero album yarasohotse ndimwo. Umva, nabwira abafanzi banje gusaba bandanye baryoherwa na albums za Big Fizzo. Yes, murakoze. Yes, nizere ko mwamuvise Magic Soldier aka Kingorongoro. Ingorane niziherenga gusa abafanzi ba Fizzo baravuga ati mutama wacu Big Fizzo watwemereye collaboration, watwemereye collabo ari international. Kuki tutabona collabo ya Jokes?
kuki tutabona collabo ya Michael Rose, kuki tutabona collabo ya Lady JD, kuki tutabona collabo ya Nay wa Mitego. Izo so nizo collabo zaidi tweze muri album ya Big Fizzo. Bwanga Emperor TV turafisa makuru kuvyerekeye song zibiri ya Lady JD ni ya Juma Jux. Reka tubumvise amajwi dukesha mugenzi wacu menesha makuru DJ Funny bavuga na Juma Jux. Cyo tugaruka muri studio ndazi muza kumva vyinshi about interview. Ya wakati nimetoka Burundi ni kweli niliahidi nitafanya kazi na msanii ambaye nilikuwa nifanya naye kazi ni Fizzo, aliamini ni Fizzo, Big Fizzo. So anytime watu watasikia kazi yetu kwa sababu tunawasiliana na kashanitumia kazi ambayo tulikuwa tufanye. So ya muda wote tutasikia, lakini Fizzo ni msanii ambaye nitafanya naye kazi kutoka huko. Yes, nzire kama movie se Juma Jux sababu ati anytime mtasikia collaboration niko mimi na Big Fizzo. None collabo irihe? Abafanzi wa Big Fizzo bariko reklama collabo na Jux irihe? Jux yarayeme. Maybe Fizzo arafise iyo collabo, maybe Juma Jux narashirago amavoko. Just ni ibintu tugeza kubaza Big Fizzo, then tuzomurondera mugani desire tumubaze about izo collabo zose. Yes, andi makuru Emperor TV dufisa makuru kuvyerekeye collabo ya Lady JD. Mu kiganiro Big Fizzo yakoranye na Wana TV yavuze ati collabo mfise mu maboko ni collabo ya Lady JD. Reka tubumvise ama voice ya Big Fizzo ari muri interview na Wana TV. Hizo nyimbo nishazipanaga kitambo. Sawa bwana. Nasubiria wale watu waweke voko zao zije. Sasa nina wimbo ambao uko tayari, ni wimbo wa mimi na Lady JD. Sasa ni wimbo ambao kesho kutwa nikiamua naweza kuachilia, sawa. Lakini wasiwe na haraka. Taratibu. Unajua na kila kitu na muda wake. Taratibu. Yes, bakunzi ba Big Fizzo nizere ko mwavyumvise. Big Fizzo uvuze ati collabo ya Lady JD ndabifise. Rero bakunzi ba Big Fizzo mwitonde, abitonze bamira ibinoze. Stay tuned kubashaka kuronka indirimbo za Fizzo ziri ku ma platform atandukanye, ziri kuri Spotify, iTunes Store, Deezer hamwe na Napsa. Yes, nimubagera kugira subscribe, mugire like na share ku ma page yacu yose ya Emperor TV +257. Ciao ciao.